mu rukurikirane rw'ibikorwa vyateguwe kugira ngo twitegurire guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya kizaruhonyanganda sida usanzwe uhimbazwa kw'isi yose itariki ya mbere y'ukwezi kwa Kigarama buri mwaka, ariko mu gihugu c'u Burundi uzohimbazwa itariki 6 z'ukwezi kwa Kigarama nyene mu ntara ya Ruyigi. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya kizaruhonyanganda sida bwatunganije inama bubicishije mu rwego nshingwabikorwa rw'inama y'igihugu ijejwe kurwanya umugera wa sida CNRS. Inama yitabwe n'abasanzwe bashigikiye ubushikiranganji, abasanzwe bashigikiye igihugu mu bijanye no kurwanya umugera wa sida. Inama yitabwe n'abandi baje bavuye mu bushikiranganji butandukanye busanzwe nabwo nyene bufasha cane mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa sida. Inama kandi yitabwe n'abajejwe amagara y'abantu mu ntara z'ubuvuzi zitandukanye. Iyo nama rero ikaba yari ishingiye ku guhanahana ivyiyumviro n'ivyokorwa kugira ngo umugera wa sida uranduranwe n'imizi mu gihugu c'u Burundi, dushingiye cane cane ku ntumbero y'isi canke kw'ihangiro ry'isi ryo kurwanya umugera wa sida ryo kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2026, aho ryo rishimikira cane cane ku bice bitatu. Twari tumenyereye tuvuga 95 isigura gupima, gushira ku miti no kugabanya umugera wa sida mu maraso gushikaho uba utakibonekeza. Ubu rero iryo hangiro ry'isi ryo kurwanya umugera wa sida ni 13. 10 ya mbere nuko gushika mu mwaka wa 2025 abantu bose bagendana umugera wa sida boba batagitungwa agatoke, eka mbere batoba bagikumirwa kuja ku bice biri munsi ya 10%. 10 ya kabiri nuko turavye abakenyezi n'abigeme nuko gushika mu mwaka 2025 ibice vyabo boba bakigirirwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina vyoba vyaragabanutse gushika munsi ya 10%. Ikindi canyuma nuko mu mwaka wa 2025 ibihugu vyose eka canke bikaba bigeze munsi ya 10% kuba bifise amategeko yorohereza abagendana umugera wa sida canke yorohereza abo bose babangamiwe no kuba bo kwandura umugera wa sida. Kabaye rero akaryo keza ko kurabira hamwe vyo gutunga agatoki canke gukumira abagendana umugera wa sida vyifashe mu gihugu, turabiye ku vyigwa vyabaye, eka kurabira hamwe ibijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku bakenyezi n'abigeme ingene vyifashe n'ivyokorwa kugira ngo igihugu gigume gitera imbere mu kurwanya ayo mabi. Muri make rero twasanze mu bijanye no gutunga agatoki no kuhohotera abagendana umugera wa sida igihugu carateye intambwe. Turavye icigwa cakozwe mu mwaka wa 2014, tugaca turaba n'ikindi cigwa cakozwe mu mwaka wa 2020, kuko ico cigwa ca mbere cari cerekanye yuko ibice 68% by'abagendana umugera wa sida boba barashikiwe no gutungwa agatoki canke no guhohoterwa muri ibi cangwa biriya. Ariko turavye mu mwaka wa 2020 icigwa cakozwe cerekanye yuko vyagiye biragabanuka gushika ku bice 41% abagendana umugera wa sida nibo boba barashikiwe n'ivyo vyo gutungwa agatoki canke guhohoterwa muri ibi cangwa biriya. Murabona ko intambwe yatewe, ariko ibiharuro murabona bicari hejuru, kuko intumbero y'isi ni yuko mu mwaka wa 2030 ata muntu n'umwe agendana umugera wa sida yoba agitungwa agatoki canke yoba agikumirwa mu buryo ubu cangwa buriya. Nico kimwe no kubijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina abakenyezi n'abigeme
abo mu bushikiranganje bubijejwe nabo nyene bagerageje kutwereka yuko ayo mabi akihari agikorwa kandi ayo yose akabajana kuko kwiyongerekana ry'umugera wa sida. Co kimwe no kugukumirwa byose ni intambamyi zikomeye mu gihe igihugu kiba kiriko citegurira gushikira intumbero y'isi ijanye no kurandurana n'imizi umugera wa sida mu mwaka wa 2030, ijanye nuko muri uyo mwaka ata muntu mushasha yoba acandura umugera wa sida, eka yuko muri uwo mwaka ata muntu numwe yoba agipfa ahitanywe n'umugera wa sida. Biribonekeza ko umugera wa sida wagiye uragabanuka mu gihugu kuva mu myaka yahera, uravye guhera mu mwaka wa 2010 wagiye uragabanuka gushika mu mwaka wa 2021, ariko kuva muri uwo mwaka wa 2021 turabona ko bashasha bandura umugera wa sida batanguye kwiyongera, ariko cane cane mu bakiri bato, twovuga mu miyabaga kuva ku myaka 15 gushika kuri 24, eka n'abana bavukana umugera wa sida canke bandura umugera wa sida bawukuye ku bavyeyi babo. Hose biranuka ko kuva mwaka wa 2021 gushika ku biharuro vyo mu mwaka wa 2022 turabona ko ibiharuro vyiyongereye. Turavye turabona ko bishobora kuba biva nuko abene gihugu batanguye kudebukirwa mu gukurikiza ingingo zo kwirinda umugera wa sida. Aho tuvuze nk'abakiri bato gasanga nkumbore ibintu vyo gukurikiza imico n'akaranga by'igihugu biriko biragabanuka. Mu mico y'u Burundi nuko abakiri bato bose bategerezwa kwihangana gushika ku myaka yo kuja kubaka izabo. Ku bakenyezi bibungenze naho nyene biboneka ko abavukana uwo mugera, abana bandura uwo mugera wo ku bavyeyi bariko bariyongera, naho nyene novuga ko ari ukudebukirwa mu bijanye no kuja gupimisha imbanyi hakiri kare, no kuvuga mu mezi 3 ya mbere y'imbanyi. Kuko tubiravye naho curaba mu mugambi w'igihugu ujejwe irondokara rijanye n'amagara meza, usanga nabo ibiharuro bafise abakenyezi bapimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere nabo ibiharuro vyagiye biragabanuka. No kuvuga uko baba bake bapimisha imbanyi hakiri kare niko ucusanga hariho na beshi bashobora kurinda bagera bavyara bataramenya ko bagendana umugera wa sida. Muri ayo mezi 3 ya mbere rero iyo bapimishije umugera kabara akaryo keza ko kugira ngo kwa muganga bace babapima n'umugera wa sida, mu gihe basanze uwo mukenyezi awugendana bacamushira ku miti, hanyuma bakabandanya mukurikirana gushika yibaruke, aho asabwa ko yibarukira kwa muganga, akaca abandanya yonsa umwana, ariko kwa muganga bacamenya ingene baguma mukurikirana n'umwana wiwe, bakamushira muri wa mugambi bita mu Gifaransa petemeye, gushika umwana akakwize amezi 18, aho baca mugirira igipimo ca nyuma kica cerekana neza yuko umwana atanduye canke ko umwana yanduye. Twibukanye yuko umwana ashobora kwandura umugera wa sida awukuye ku muvyeyi mu biringo bitatu, akiri mu mbanyi kwa nyina, na cane cane nk'ajya amezi ya nyuma y'imbanyi, canke akandura kujya munsi umuvyeyi ariko aribaruka, mu gihe umuvyeyi atibarukiye kwa muganga kugira ngo bafate ingingo zikenewe zo kukingira umwana arashobora kuhandurira uwo mugera, canke muri kiya kiringo cyo konsa. No kuvuga rero ko utari ko arakurikiranwa kwa muganga biba bishoboka cane ko umwana wiwe azohava yandura umugera wa sida.